Hello everyone guys, ndabaramukije nongera ndabaha ikaze mwese kuri ya page yanyu gume baho utuntu tw'ubwenge ndahengeshanya kuguma ibatamwo ibi vyigwa vy'ubwenge mubona tuguma tubaha. Guys, jewe muba muri kumwe kuri ibi vyigwa ni jewe nyene Obama guma ndabaha utu tuntu tw'ubwenge nkuko mubibona. So channel ni ibigezweho kuri telefone, nanje je ndabaha ivyigwa nababwiye ni jewe nyene Obama ko bataramenya. So uno munsi ndabazaniye icigwa c'ubwenge cane nje kubereka nk'ubu bihora bishika uri kurabaza nk'amayinite canke ugomba telefone umuntu canke donc kubaza amayinite gutelefona umuntu canke nibindi bakakwereka ngo appel terminé canke bakakwereka ngo réseau mobile pas disponible. Okay, nk'akarore je mbaze ndabe yuko biza ntibiza umwanya wari wose nibaze yuko abo murabibona nkuba twereka ngo mobile network not available. Okay, ndibaza murabibona ibintu nk'ibi bakakwereka uri kura telefone umuntu na telefone ntirinde gusona bakakwereka ngo appel terminé. Okay guys, ivyo bintu nivyo nje kubereka umuti wavyo uno munsi. Ariko rero imbere yuko tubandanya banza urabe yuko wakoze kuri subscribe. Okay, urabanza ufashe winjire muri YouTube yawe ubanza ushigikire uze ngaha kuri recherche. Aha hejuru kuri aka kantu ka recherche ndibaza murakabona. Sorry gatoyi. Okay, kuri aka kantu ngaha ubu ndibaza murakamenyereye. Hama ugafyondeko nkuku hama wandike ibigezweho kuri telefone. Ibigezweho kuri telefone hama ucugira kuri akantu ka recherche uku cankije ucuyifyonda ko hajya hejuru. Ucufashe ufyonde ngaha kuri subscribe nkuku hama ucufyonda kandi no ngaha kuri aka gakengeri niko katari yafisha neza. Okay, ucugaruka kandi ufyonde kuri aka kantu kagakengeri nkuku ndakabereke neza guys. Aka hama ucufyonda kandi ku gakengeri rero hinge ndabereke ibintu bica biza. Okay, mubona rero aca haza ucugira ngaha kuri all kuri aka kantu ka all kubo ziri mu gifaransa YouTube musanga handitse tute no kuvuga ivyigwa byose nza ndabaha bizoza biragushikira 5 kuri 5. Ukaba uri kuraraba video naho nk'akarorero iyi video nkuko mubibona. Sorry gatoyi vyuguruke mubona yuko rezo zitameze neza. Okay, ukaba uri kuraraba rero iyi video uca wumva n'umwanya yo gufashamo. Ukaba uri kuraraba iyi video rero fasha ubanze ushireko jeme hamucuraba kandi kuri aka kantu ngaha kameze nk'agakengeri mubanze munshigikire guys. Mubona ibi vyigwa tubaha yuko ari vyigwa vyiza cane bibafasha mu bintu bitandukanye. Ucuraba ko ngaha handitse subscribe canke s'abone uce ufyondako canke ufyonde ngaha kuri aka gakengeri nkuku ucugira ngaha kuri all canke tute. Okay guys, aha rero uzobohejeje kunkurikirana 5 kuri 5. Ukaba rero ufise ikibazo naho wandika ngaha muri commentaire ikibazo cawe nca ndakibona 5 kuri 5 ca wandika ngaha muri commentaire. Okay guys, reka rero tubandanye na trick yacu yuno munsi nizere yuko mwahejeje kunshigikira. Okay, reka twijanire naga trick kacu nabateguriye uno munsi. Okay, aha rero nizere ko mwabibonye ku mafoto mwagiye murabona. Ikintu rero ucuza ngaha muri parametre je kukwereka uburyo bubiri woshobora kubikoramwo ku buryo hajya utelefone umuntu bakwereka ngo appel terminé ubajije amayinite bakakwereka ngo network pas disponible. Ndibaza mwabibonye je kukwereka rero umuti wavyo ndibaza abantu vyahora bishikira murabimenyereye ntarinze gusigura vyinshi. Uraza rero muri parametre ya telefone yawe nkuko bisanzwe. Okay, aha rero ugacuraba ino musi ugacuraba aha hantu musi kuri system. Ucuraba aha hantu kuri system aha musi benshi muze kuhiga iyo option ya system murazi yuko ama parametre udasanga ameze kumwe. Ahantu rero ahantu hingenzi tuje kuraba ni ngaha hantu kuri aka kantu mubona handitse reset options. Nukuvuga kubo telefone ziri mu gifaransa muza gusanga handitse réalisation. Okay, réalisation neho niko musanga byanditse muce mufyondako réalisation d'option.
uce ufyondako hama rero ucuza wemeze kuri aka kantu ka mbere. Guys, aha hantu muhabere maso ugafyonda kuri aka kantu ka nyuma ka uzobuformase telefone yawe burundu. Nkubu fyonze ko nkuku nkaca fyonda ngaha kuri aha musi kuri aka kantu nzoba formase telefone yanje. Uze kuraba aha hantu aka kantu ka mbere handitse receipt wifi mobile and bluetooth. Okay, muze kuraba aka kantu ka mbere. Guys, muze kuraba ahantu muhitondera ni wabona ibi bintu vya wifi ngo mobile bluetooth na hanyene uce uhafyonda ko nkuku. Ona rero ko ngaha batwereka ngo carte SIM reo duca tuhafyondako. Ona yuko baca banyereka limitere na reo no kuvuga kuri connection ndiko nkoresha iyi reo je kubera nkoresha iyi reo kuri connection cangira naho bitarimwo jewe reka ndabereke ukuntu biza kugenda uco afyondako ngaha kuri receipt settings. Okay, mu gihe ukoresha limitere iyo ukoresha ni usanga yiyafishije ucufyonda ngaha kuri limitere ugahindura, ariko je kubera ari reo reka ngumize ngaha kuri reo hamuca ufyonda ngaha kuri receipt settings aha musi nyene muca muhabona. Hama baca bansaba ngo nkuremwo modo passe aha ntimuza kubibona mwebwe kumva zuko iyi application dukoresha itemera yuko ibintu vyibanga murazi nka modo passe yuko ari ibanga bija ahantu hagaragara. Aha rero ca nkuramwo modo passe ucukuramwo modo passe irimwo muri telefone yiwawe. Okay, murabona rero aha ndahejeje gukuramwo ca fyonda ngaha kuri receipt settings. Aha murabona yuko baca batwereka ngo please wait. Muze kuraba hariya hejuru ku marezo bica bimera nk'ivyikufye. Murabe hariya hejuru hari cartridge hinge murabe ukuntu bica bigenda. Mu gihe vyari vyapararanga nyene kurya naberetse zica zimera nk'izikufye zigaca ziduga rero bushasha. Nimba telefone yawe yari hash please ucubona yiyafishije ko cartridge. Okay guys, reka nkubu naho tubisubire tubigire kuri limitere. Aha kuri rero twahejeje no kuvuga aha benshi barashobora kwibaza ukuntu biba vyagenze kugira donc bize kurya mwabibonye harya ni rame iba yuzuye, rame y'ibi bintu vya connection iba yuzuye. Reka duhindure nkubu tugire ngaha kuri limitere naho. Okay, hama duce dufyonda kuri receipt settings. Okay, hama kandi nce nkuramwo modo passe ya telefone yanje wowe urakuramwo iyi wawe hama nce ngira ngaha kuri receipt settings. Okay, hama tugaca turindira nkuko babidusaba. Reka turindire turabe uko bica bigenda. Okay guys, muona yuko limitere hajya ijya ya kabiri amarezo yari yanse itariki iraduza tukoni na kamwe. Ona yuko iciye yuzura utujya ututurongo niyo ya mbere. Reka dusubire tugire nkubu murabona yuko ijya reo hajemo truage. Reka ndabigire kandi kuri reo murabe ukuntu bica bigenda. Ikiduza cartridge directement. Okay, muze kuraba hariya. Okay, ikintu cukora rero uhejeje kubigira ibi ucubanza ukarodemara telefone yiwawe ndibaza ivyo murabizi ufyonda kwiyi buto ukagumizako iyi buto ukagumizako ijya yo kuzimya hama ugacubona ahantu handitse rodemare. Okay, ona yuko tubaye nk'abazimije ntuzenya gatoya ama connection gatoya. Par exemple mbaze nk'amayinite muri limitere abona ko bwa mbere yari yanse turabe ubu ivyo batwereka. Okay, reka turabe ni ya mbere. Okay, murabona yuko ubu batwereka ubu urabona yuko bihita biza binyarutse. Guys, aka kantu n'akantu k'ubwenge cyane, akantu k'ubwenge guys. Nibaze yuko hari abantu bahora babibona bakabona ngo ewana telefone irapfuye kabaye. Ibi bintu rero birashobora kuza telefone ukugurura ama connection. Wowe wayuguruye ukabona pe Facebook ntiyuguruka, WhatsApp audio ntigenda. Aka kantu maze kugakora ibintu vyose bica bigenda nkuko nababwiye ni rame iba yuzuye. Aha rero mu gihe uhejeje kubigira biriya urumva yuko telefone icitangura gukora umuti fresh. Okay, agatrike ka kabiri nako kukuntu wobikora ariko gatrike ugakoresha mu gihe kajya kambere kanse. Okay, naho turinjira muri parametre yacu hama duce turaba ahantu handitse apps application
muze kuharaba jewe ni ino musi aha kuri apps management hama duce twemeza ko uku wowe mu gihe akugoye kubona uze kuharaba noneho application ntihagoye hamwe bace ndaba ahantu handitse ngo default apps bace banyereka ama application yose mfise. Okay, reka ngire ningaha ha kabiri app settings hama bace banyereka ama application yose mfise. Okay, urabona ucuraba parametre application ya parametre ngaha awuze kugumuduza mpaka ushikiriye parametre. Okay, reka turabeje parametre. Okay, ngiyi settings ngaha ndibaza murayibona cafyondako hama cengira aha hantu handitse storage and cache aha niho ncamfyonda ni kuvuga ni stockage na cache aha muze kuharaba neza ubona yuko ntariko ndakoresha ubu fresh kumvo zuko ubona parametre twaciye tuvamwo ninjiyemo hama ucufyondako ucufyonda ngaha kuri clear cache aha niho ucufyonda ni kuvuga ni supprimer cache muze kuraba ntimuze kugira ngaha kuri clear and storage oya muze kugira ngaha kuri clear cache aha no kuvuga mubona yuko cache ngaha zica ziza kuri 0 kuri aka kantu ka kabiri kavuye musi. Okay, aha ni kuvuga mu gihe kajya ka mbere tutari kwabigize nahone rezo zica zimera nk'izikufye. Guys, aka kantu nibaze yuko kahora hari abantu kari kamaze gushikira bakabura ivyari ariko kuva ubonye video nibaze yuko bitazosubira kuguhangayikisha. Guys, ndabasabe ntimwibagire gukora like, mutibagiye no gufyonda kuri mutibagiye no gukora kuri subscribe, mutibagiye no gusangiza abandi ibi vyigwa vy'ubwenge tubaha cyane. Ndabashimira n'ukuntu muriko muranshigikira mukaba muriko muramfasha cyane mu gusangiza abandi ibi vyigwa. Naho utahora ubikora nagoma nagusabe uzuramfasha upartage abandi mu magroup ya WhatsApp kugira utuntu tw'ubwenge nabo baze baratubona. Guys, okay, mwari kumwe na jewe nyene Obama rero, ariko imbere yuko tuheze iyi video icigwa cacu reka mubanze mushigikire kuri Facebook naho reka ndahereke uko bigenda. Okay, okay guys, Facebook nayo Facebook uraza aha hejuru kuri recherche, uraza hejuru kuri recherche uce wandika ibigezweho kuri telefone, ibigezweho kuri telefone hama uce urosherisha ucuraba ko wakoze kuri suivre ugasanga handitse suivre canke follow ucuraba ufyonde kusanzwe hameze uku uzobunkurikirana gatanu kuri kagenzi kako. Ariko murabona yuko nayone iri kiraduga nayo kiri hasi cyane. Murabona yuko nico ndabasaba no kuza mushigikire, murabona nahone ko ndabatamwo utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho. Guys, okay, so ciao rero, mufashe gusangiza abandi bivyigwa. Tuzosubira muri video ikurikira. Mwari kumwe na jewe nyene Obama.